Narifise indoto nyinshi cane nashaka gushikako mugabo urumva amaze guca nja mu ivyo vy'urugo vyaciye indoto naciye mbona ko zipfuye kuko naciye nja mu buzima bubi. We're sorry. Umukomisiyoneri yavuze ati hari inzu ngaha mu Kanyosha muze turagenda twageze jewe imodoka namubwiye ati pakurura shiramo iyo nzu nanye ninze tutaranavugana nyiri inzu bugiye aje mu gatondo asanga narayeyo Sawa. Arabura ingena gusohora. arabura yari kunsohora gute yaciye ambwira ati madamu ndakugabiye ukwezi kumwe ahubwo wowe sanze no mukurinda nta no mwe acha kurara mu nzu y'umuntu mutanavuganye. Ibaze. Twara umuntu muri sare afite niwe atangiye gusarisha abantu bose batekereje ko hari abantu b'abanyecubahiro, abantu baserukiye mu ambassade, hariho abaserukiye maire de la ville, hariho abategetsi benshi bazabona umugore arahagurutse fine uyisura ko ari kwisi twari turiye cyangwa ari kwisi yawe wenyine. Yo nari ndimwo kubera ko urumva nari namaze kuvuga ati jewe aha nza gusohoka gute nza numva yo mana vya vrai baramvuze yo baravuze navuga ati bava bahindura reka niruka cyo numva nyine ibiyemosho vya grave yo tutarira nibuka vyinshi nidushe je no hano burya ndirira nyine iyo ndi muri bad mood niho ndirira naho kurira mu bantu nyine hajya mbangyohewe iyo mfise umutwaro ndirira muri dushe ndibuka narigeze kuja muri dushe saa moya mvayo saa sita uri kurarira ariko ndarira gusa urumva rero ubu hari igihe mvuga ati iyo ndabimenya vuba rero ujya mwanya natari ko ndarira gushika n'ijwi risarara kwera. Mwiriwe cyane ndabaramukije mwese mukunda Siren Vibes. J'espère que mwese aho muri mumeze neza mushima Imana nkuko ndayishima mu iki gitondo. Bien sûr twari turi mu gitondo z'abandi abantu ku mugoroba ko hano turikara ku isi nzima. Rero nibaza ko aho muri muguwe neza abataguwe neza nabo tubafasha kubasengera bien sûr kugira ngo dushe kuryoherwa na twese. Je ni Ozirakoze kubatanze bien sûr kubanze nkanye n'isaba ku butangurigana nivuga iyi ni Siren Vibes na TV online yacu yanyu ya twese tuyikunda bien sûr natayikunda nawe nyine ni yana kuko ari oblige kuyiraba iyo dukoze ibiganiro byiza bien sûr. Rero uyu munsi mfise umutumire. D'abord premièrement ndababwira akantu ni naka alerte mumaze bisi mubona agapibe gaca mu biganiro byacu agapublicité naka chaîne YouTube y'umuvyeyi umupapa akora kubakunza mu tutoriel surtout kundaza abantu abantu benshi biga baciye kuri YouTube cyangwa bakiga kubiciye ku ma tutoriel ya YouTube abantu bagenda bariga so tufise rero umuntu w'umurundi akora mu tutoriel y'ibintu bya informatique yigisha gukora imashini amasysteme n'ibindi by'imashini surtout abantu bakora ibintu by'imashini cyabitahura yitwa Puma Dépannage Informatique 2020. Mugende mu following murabe ibintu akora no kuri ni vyiza kandi nivyo ko dushigikira abantu biwacu surtout umuntu azanya akantu kiyiwe abandi batara bakora ari umurundi nivyo ko tumushigikira mugende muyirabe Maza kubona akagapimu muza kuraba ngene bandika yo yishenye YouTube ni Puma Dépannage Informatique 2020 ako birafatanye. Rero mugende mugire subscribe mugire ama like munya hari hakana yakoze ka kwinteresa mugire ati akana narakabunda nakabuze ndakaronse ku murundi zo ari biri bon kurusha. Okay. Twagere kuganira cyo umunsi. Fisa umutumire arasanzwe bien sûr kubera ko ni umukobwa no mukenyezi no mugore badayivuge byose yakoze amateka mu isi heze yariri imbere y'abategetsi arakoma induru arafukama arasara and we were like oh my god uyu mugore ni wahehe abantu benshi babimbira ati uyu muntu ni wahehe ariko baramumenye ni imishaka bidukoranye ya mbere yabaye kera karagira lancement officiel ya filme yiwe umukinyamareresi w'umurundi kazi abizi cyane afise impano s'il vous plaît afise impano yo gukina ariko ahanini abishamo n'umutima wiwe n'ubwenge bwe bwose n'uburyo bwiye kugira ngo ashobore gukora no réalisatrice akaba no actrice muravyumva voilà rero turi kumwe aherutse kuronka trophée nibatwa nayo nyina muri Jije
tuza kubisubirako trophée ya Festicab ya meilleur long métrage film ya Eri National nga mu Burundi. Iyi film yewe niyo yabaye ya mbere Urugendo, right? Yitwa Urugendo. Abantu bayizi isoma views menshi kuri YouTube yanditse ndana rayira just narayihejeje. Izo views menshi kuri YouTube kandi baza ko ari ibintu byo kwankuhaje ko umuntu w'umurundi ashaka gukora film ikakundwa n'abarundi bakayiraba bagashaka ama commentaire bakayipartager surtout, c'est vraiment à encourager. Alors reka ndamwakire yitwa Fanny Lavine. Ndakora mu kije cyane. Nanje ndakora mu kije. Umeze neza cyane. Sa neza. Nawe urarenze. Yereka. Waramutse gute igitondo? Shaka igitondo naramutse neza uretse ko naryamiriye uyu munsi nasanze naryamiriye ariko siko naho. Waryamiriye kubera iki? Sese uko ari impamvu yatumye uryamira. Bashine kubera iki? Sindabizi. Cyangwa ejo watashe utevye? Wagenye utevye? Ejo. Jimmy sose bwanyama ntevye. Ngyamye kare ngyama 1h. Aha wagemye kare? Ko tubyuka sangapi? Nkaca mbyuka 5h memba mbyutse. Mugo umunsi nagiye mbona saa 3 ndavuga ati ibi nibiki. Uryama ino ukavyuka 5h30. 5h30. Aho urarenze urandusha. Ndakurusha kuryama vraiment ndavyemeye. Oya uryama sangapi? Bon je ndyama. Yamye kare ni minuit. Byutse kare ni saa moya. Bya vrai? Abana bararyamira. Bon. Sinzi ko mbashaka gukora neza. Barabivuga ifu ko umuntu aruhurira umutwe kuko umuntu bayiri warakora. Rero ifu kuryama amasaha kwibavuga minimum 6 heures. Bon, uretse kuryama jina kuryama navuze gusinzira. Ariko ubu ndiho kuryama ndashaka kumara na 24 ndi mu gitanda. Sabwe? Udasinzira. Niriwe muhira ntashobora kusanga handi hano atari mu gitanda. Sawa. Okay, ku bantu batakuzi twibwire Fanny ninde n'umuntu ki ameze gute navuze ko kina film est-ce que ubayeho kwa film gusa nka kandi kazo ufite ukora wahehe ndabikene kwitubwira turazi ko ufite abana babiri uri single cyangwa uri marié iyo sinzi nizo abantu bashaka kumenya ku batanzi amazina yanje kwanza y'abavyeyi ni Uwimana Faxine nkaba mva mu ntara ya Muramvya komune Bukeye ndi umwana wa kabiri mu bana 8 abakobwa gusa. Ah bon? Hama nkaba nyene nko Ozi yabivuze ndi umuvyeyi w'abana nkaba ndi single. Kuri single. Kubera nyene vyarashitse. Tarashitse? Afite ndayiba kubaje kandi mwayimbaje biga munsi afite kabaje none Fanny yavuze ko afite abana babiri ari marié canke ntari marié ndamubwira ati jewe kuvyonzi ntari marié mugabo sindisi uko ari single ndi single yari umusore canke yari umusore ndi single jiwe ntese yari umusore nagira yari umumama yari umusore vre okay nkaba ndi umukinyi wa filme nkuko yabivuze ibyo ndavuga byose ntimuvyemeye agema ndiko ndafite nibiho byukura filme byo nabajije ko ari umusore ndeko ndafite nabaje okay umva nturi interesse turabigarukako Gabanda twidondora okay ndi umukinyi wa filme nkuko yabivuze nkaba nsanzwe ndi n'umu business woman nkaba nsanzwe ndiki nandika amafilme nkayakina nkarangura impuzu nkazitandaza ibintu nk'ibyo nkarera n'abana nkateka bamwita umukenyezi eka maboko igihumbi umunyarwanda naho bamwita umutegarugori nibaza ko abantu muramumenye ni Fanny je ndamutse bon before ndamutse ko nk'umukinnyi w'amafilme gutokoranya emission ya mbere aje kugira lancement officiel ya filme yiwe nyene igize succès gushika naho imuha trophée duhere gato kuri wewe duhere hasi turashaka kubuzima bwa filme hanyuma wakuze gute jewe nakuze nk'abandi bana nakuriye mu muryango yene atacubaye gusa ndibuka ngeze muri Kenza naho naca mbo mu mama sindaba inkumi we kwanza ubundi inkumi hasiye kuba inkumi ubundi inkumi kuri ico gihe ndi muri Kenza naca mbo mu mama gushika n'ubu rero urumva naciye mba mu buzima bwo kuba umumama nk'ifise Kenza
nuko nakutse nibaza ko waravuze ko urugendo ari filime y'ubuzima bwawe wakinye ahanini c'est vrai ushobora kuba wongeye nk'utundi tugira ngo intundi ushobora kuba complete mugabo hariho ubuzima bwawe bwinshi buri muri ya filime ngo tubwira gatoya summary canke resume y'ubuzima bwawe buri surtout muri ya filime. nuko natandukanye no reka uzi kumbwira ibintu bimbabazi sishaka kurira ndaguha papier mushwa mbwa nayo nazanye turayirondera nuko natandukanye n'umugabo kandi nkeka mwaburyo buryo nyene nakinyemo yego hari abantu bataravyiga filime ntaco ni warira ni bon abantu banje baramenyera abantu barira ndabesha zaragora nabaje turamenyera no nisanzwe nanje ndavuga ubuzima bwanjye siko nosanga narite kandi c'est bon ni hagiye babikene ko dupatage ubuzima ngo tukaje mugira bashoboye gufasha bamwe kujya bivuze muri gatsi buzima naco ntagiye undi muza bucamwo c'est vrai abaza kurabiye miso bataravye filime ngo za kuvuga wow yakinye bino bintu akacukura ngene yabikinye kugira babone la réalité. Icambere nuko nataye ishuri ngenda ko mugabo turabana turatandukana mwabonye ufise 15 ego nagombe nkunze 16 nyine urumva icyo gihe nari mfise indoto nyinshi cyane nashaka gushika ko mugabo urumva maze gucanja mu byo by'urugo byace indoto naciye mbona ko zipfuye kuko naciye nca mu buzima bubi. We're sorry. Voilà. Imana yabigukuye mwofani. Imana yankuye mu biki mu buzima bubi. Naho iyo ego yarabunkuyemo ariko uzisiteka kubaho uri umumere célibataire kuko buri wese bafise image aguha biraryoshe kubaka urugo ukazorusaziramo mukazotandukana n'urupfu uko biba biri kose mugabo iyo hageze igihe wumva ati ndarekuye nta kundi urumva ko sorry urazi ko byakora no kuvuga ijambo muri festival bekora kurira namushaka ube forte kugira utubwire neza tuganire shaka tuganira kuko je ndashaka kuba noba nifuza ko ubuzima bwawe ubusora kugira ngo ushobore gufasha aba jeune ba 15 ans ba 16 ans bibaza ko ndatwaye inda cenja kubana n'umugabo ko natwaye inda Esko niko byagenze canke hari ubundi buryo byagenze mubwira ushobore kubana n'uwo mugabo byahavuye byarangiye muvanye kuko dushoboye kubana twarabana twese sinovuga ngo mwese mwarabana twese twarabana kuko andusha 2 ans umva nawe ko yari umwana twese twarabana ariho ikintu gishika kumva nawe ko bigoye kwihangana muhira byarabananiye kwihanganira kandi no kwisinda naco ndabashinje cyangwa cy'abanyarwanda kuko yari amakosa yanje kuko burya umuvyeyi abakubona uri kura devie uko bakubona je nari nakuze ndi umwana ntekereza mpoze iki mugabo haragiye kubera agakuku k'abandi bagenzi banje agakuku k'abagenzi sanga nabigiyemo nyene muhira bakampanura aho nkabona umenga bako barambanira ubuzima bwiza urumva nyene hama naca nisanga rero mico kinoko navyitwa ko hari mumva naca nisanga muyomva uyu muhungu yarakwemereye ko mubana vyoroca nke inda yarayemera hoho kuko nawe yumva yari umwana yarayemera yemera kuko ntakunda yari kugira kuko yarabona ko je ntakubagana kandi atawundi mushaka kuba mwarabonanye atawundi dushobora kuba twarabonanye yarabizi ko ari we nyine yank'ubusugi yego hama yarayemera mugabo urumva ntako yarabise amfata nawe yari umunyeshuri nawe ico gihe oya wo yari yahevye hareze umwaka umwe ahevye ishuri hama tuca turabaho uko mu buzima bwo kugwazagwaza nyene bwo kugira iki muri babiri turi babiri ariko rero ozi cyo kimwe n'abandi baje n'abako baranyumviriza buriya umugabo aguha agacira ariko nawe wakihaye voilà
iyo abo wowe utihaye agaciro wewe muhira iwanyu bagusohore n'iteka umugabo ntazoza kuguha agateka nawe utihaye kuba jewe muhira urumva nace ndahavuko iki ntiyari gushobora kumpa agateka kuko nace nako nihaye ca turabana nabi nta jambo fise nta kinta urumva umenga ndi ingorane kuri we naje kumutera ingorane ibibazo byose agira abona ko ari jewe ndihangana imyaka itari mike hama mwabanye igihe kingana gute nk'imyaka 7 mwabanye imyaka 7 mwari mwarambanye nabi mwabonye ufise 15 ans mu bantu ufise 21 ans tuvana mu ma 22 ans 23 ans gutyo wari umaze mwe kumenyera urugo amakoko aramenyeko ntamenyera akaziri isha iyo ngo byiteye n'ibimutera isoni nyine nategerezwa kumenyera nyine nkavuga ati nta kundi ntaho ndi buje sindi bugira uko ndabona sindi ariko nyine igihe kimwe kiragira ndavuga ati ubu unyi rero enough is enough kama mbaya ariko nshoboye gusova ubuzima bwanje sinkimushapfuriye kandi nahari aba mahoro ariko harageze igihe ozi gukubitwa vyaba ari relation yanje ya buri munsi kandi akantu k'ivyo muhira akagira iki ariko ndibuka kugira mfate decision yo kuvuga ati ndavuye mu rugo yarankubise mara nka 24 muri koma ndavuga ati oya reka ngire umva urabona ayamenyo yanje imbere urabona ko utomenya ko atari wanje ndika ngo narakunda amenyo yanje urazi ko nkunda gutwenga urazi ibyo bibazo mukunda kubaza ngo ukunda iki ku mubiri wawe je nace nico ati numva yuko no gushaka ati nkunda amenyo yanje nikangwisa ngo amenyo yapfunitse ndavuga ati mana oya iki naco shaka kugira naco shaka kwihanganira nta kundi kama mbaya namba gupfa nta kundi nzopfire mu baraba mugazi nzobona ari wanyishe basi cha dutandukana uko gushika uyu munsi rero abana bose rero bavyaranye okay muri film hari ukuntu wakinye ko waciye uva mu rugo uragenda utazi uri kuraje ego ico gihe twaba igitega ariko naciye manuka Bujumbura ntaziyo ndiko ndaca ninzu nashikiyemo ndibuka nayirondeye ndi kuri telefone nayirondereye kuri telefone ndiko ndamanuka ku buryo inzu nashikiyemo ozi kubamwo ino hari mu Kanyosha twabo urana ibi bintu by'abakomisiyoneri bugene vyabye umukomisiyoneri yavuze ati hari inzu nga mu Kanyosha muze turagenda twageze jewe imodoka namubwiye ati pakurura shiramo iyo nanye ninzu tutaravugana nyine inzu bugiye aje mu gatondo asanga narayeyo sawa arabura ngena gusohora arabura yari kunsohora gute yacambwa ati madame ndakugabiye ukwezi kumwe ahubwo sanze no mukurinda nta no munge acha kurara mu nzu y'umuntu mutanavuganye ibaze urumva rero cyo bigenda uko bari kumwe n'abana cyangwa rero cyo genda ari kumwe n'umwana umwe ubundi nawe yari yasigaye ruguru kubera ishuri mu nyuma turahura ubu rero turi ngaho turanezerewe motivation yo kugira rero ube uri umufemme d'affaires ubunye uri fani twese tubona mu mama mwiza yasa nkuko asa waraciye mu buzima nk'ubwo vyagenze gute kugira ushoboye kuvuga ati rero hageze ko mahuru nkakora kuri so capacity yanje Imana yampaye gukora je nari sanzwe ndabikunda gukora kuva kera kuko muhira na antaka ishuri wari wanje ntage bandangije ntage nabandanije wari wagarukiye mu kangahe 10 okay rero ico gihe muhira twe twakuze batwigisha gukora baraba commerce muhira nanje nakuze rero ivyo bintu bindimo naho ico gihe nabana n'umugabo na yabadashaka uko nkora je nari yaranja nkapfuma ndaba sinzi nkadandaza nk'akantu mugaye nkumva uko ndi muri ico kintu ca commerce ego rero urumva sinavuga ngo hariho bishasha nyine ahubwo gusa nagenda avuga mpindura capati naragikoze ifu narayidandaje mutabe narawudandaje mudu narazidandaje birato hegasigaje udandaza imiduga kandi nshaka kudandaza vreo imiduga eka okay okay abantu amesera biza si imiduga muraronse umukozi ego bre numva ariyo nshaka kudandaza numva ariyo ndoto mfise cuza imiduga ageze kure
ageze kuri ndi level nitwungana oya nibisanzwe oya nibisanzwe nitwungana tubwire rero ikintu cyo kugira uja muri gukina filime uja muri cinema tangora gukina mbega waravyizeho canke ntanavuga ati ndafise impano shaka gukoresha jewe navuga ko gukina sinanzi ko ari impano yiwanje kuko nabwiye ko nakuze ndi umwana hoze iyo uri mu bibazo ho ata muntu numwe ufise ubiganyira ucu umuntu ahoze cyane wumva nyine nta muntu ushobora kuvuga ukumva abantu bose umengo urabatinya kumva umenga sinzi nari meze uko muri jewe namva ko mfise impano yo kwandika kuko buri gihe ndiko ndasenga navuga mana uzonshoboze sinzopfa ntanditse igitabo abantu bazosigara barasoma kandi urumva ko nari ndabizi byo kwandika navuga nzopfa kwandika ntacyo nambara abakozi bazokosora narapfuye amavuga ati iyi nkuru ni yanaka kuko numva nyine mfise ibintu byinshi byo gusohora nunda cyabifise mugabo sifise ukuntu no bisohora sifise navuga ati nzopfa ikaye iri ngaho yanditsemo inkuru yanje kandi ko bazobibona hama bayisohore hama rero kuko imana itabura uko ibigenza hama haragera igihe ndahura n'abandi bakinyama filme nta nivyo nigeze ndabasaba kuko namva ko atavyo doshobora wewe acarambwira ati ewe je mbona ufise isura yoryoha gukina filme ati reka gufite ntavyo noshobora nukuri ntavyo noshobora kubera iki nije nuko ntavyo noshobora icambere sinze kuvuga ntavyo noshobora ngo sawa ntacyo imbabazi nimero yawe tuzoze turaganira bisanzwe nta kibazo ndayimuha umunsi umwe acangira surprise amamagara ahantu yari yagiye kugira repetition rero mu bana batoya gusa urumva acambwira ngo fani ngo kina ngo uku nuku ozi ndimvira ati aba bana bapfa bacisha ngijisho kwera cyo ndihagarara ko ndakina yewe ndabona ndabikinye bien cyabwa ati wowe warambesha wa rukina gati hakufina cyisi na orankina ni ryambere nukuri ba acarategura film ico gihe ncamba actrice principale ya film yitwa ubuzima uwo muntu nawe yari Happy River wow cyane nguruko hama nyine ndabona ati yakumbere ndabishoboye ntibihagije reka ngire ibyo wanje nanje shoborere gusohora bya vyumviro mfise pole cangira timu yanje ya twafa ko mora muyibona twafa bisigura imbere family friends forever okay ikore gushika n'ubu ndakeneye ko twafa izokomeranye okay ucurandika filime yawe urugendo ni filime ya mbere yawe kuko abantu mafilime yabo ya mbere yari yaratwaye amatwafa menshi muri festival kubera ndibaza uba wayanditse uri na Belize filime yari filime ya mbere ya kabiri wow nawe usanga ari ubuzima bwe nanzo mukoresha igana ndamubaze igiye filime hano nawe ngo ni amabaye akorerwa abakenyezi kuko nawe usanga yarakubitwa n'umugabo ntawome niki muri filime d'abord ukunda cyane kurusha ibindi muri filime mu rugendo ikintu nkunda gusumba ibindi uraze ko byose ndabikunda byose ndabikunda vraiment nta surtout amaxi y'abana bawe byarangyohe warakunze abana be barazi gukina hari hajya ahantu bahuriye na Belle ruguru bakwacuza ikaranga ndibaze kwacuza ikaranga bake abana barazi gukina niwabigishije bibarimo ujya mutoya wowe rero aca nisipa yo gusumba mukuru kubera bise dusoni muga mutoya aro nindi rikirasoka yitwa ivyambayeko akina neza cyane wow arabizi cyane ni kibasi utashimye canke uvuga ati ahantu yenda yo tubigenda byari kugenda neza kurusha bwa mbere ntamayeho yaba bimwe yose ni perfect oya birahari urana hajyanye ku kanyuma hajya kuri piscine hariho ukuntu nashaka ko bigenda siko byagenze byagenze gute byari kugenda gute cyane birebire tubwire ni birebire sinumva ukuntu nobivuga ariko gusa uko byagenze siko nashaka sinako nari nabiteguye niko kundi ushobora bije ikakiguherana cyangwa umwanya cyangwa iki kaje usanga urapfuye kuvuga ati reka mfe kubwira badaniritseko okay turagiye muri festival je ntibuka umbwira ko filme zawe ufise filme zine muri festival muri competition filme zine harimo court métrage zibiri zitatu hari court métrage zitatu na long métrage imwe irimo zibiri okay
uzitwara kandi ni ndi bon ni iki cyatumye utwara uvuga ati ndiyizeye reka nkora filime yaje muri competition kugira ndazijyane je sinazijyanye kubera niyizeye nabandi numvise banyizeye cyavuga ati reka mfe kujya ninatsindwa ko batazonkubita ndabijyana ariko rero maze kwijyana ariko mbe hagere rero hari mu kugira ngo mise nyuma navuga ati mana ntetururuzo bukotse uza kumaramara sinze kumaramara kuko harageze igihe ico gihe nabwira ngira twafa avayo kugira twafa narasenze imana mvuga mana ngo mbe ndabihebe ngira ndabihebe byo kina filme iki va binjana ukundi kuntu kumusta akimana nayo iravuga ati oya ugomba utangure taka okay watinya kuba umustar heko kubera biratinyitse yose we biratinyitse iryo zina riratinyitse yene kubera ona agakosa kose ukora jibega abantu bose bakabonye kandi rero ngo bavuga ngo imbwa imwe itukisha umuryango buryo ububaye kwa umuryango abo umwe gatukisha umuryango agatukisha umuryango ushobora kugira akayerere gatoye kuko ndi umusitaka kaca kamenyekana uyo gufana ivya vrai yabikoze gufana wo kwanaka ngo asengera ngo hariya ngo n'umugenzi wa naka urumva kaje usanga abagenzi banje ndabacafuje Eglise yaje ndayicafuje muhira ndacafuje numva nyene ndabitinyato ako byarabaye bado aljakuwa ura umustar oya bado uracaba umustar kabiri ko biraza hama imana yakubwiye gute tigenda ukine ntavyo imana yambare ati ahubwo ugomba utangure tangura rondere yene izina ryawe rero irya twafa igitangura burya ntiyari sinari nayiyumviye kuri family friends forever nayiyumviye kuri Faxine Funny Fashion ariko ko iminsi ihera ko ndiko ndabisengera nkumva ati aho wikunze cyane ngo umenga nikunze nigize jenyene kandi ari ibintu nkorana n'abandi nanacengira yuko hari family okay famille tutwarwa n'abana bawe n'abana banje n'abagenzi nyene mwese niki rero wibaza ko cyatumye isfilm yawe itsinda kurusha izindi icyatumye itsinda ngiye ngo n'amasengesho oya ega n'amasengesho aja kubikorwa voilà n'amasengesho cyangwa icyambere nuko teme yari huye n'ibyo nakinye kandi nuko kandi erega wagumye uvuga kimwe burya ni bibiri narose zibiri twafa yuko ari meilleure film urugendo na meilleure actrice meilleure actrice ni baguhaye certificat ama meilleure film pegere gatoya umwana atanga miliyoni ndavyibutse nta n'uguransororera reka ntibatwumve ndabivuga byose urumva rero nibaze yuko ari uko babonye yuko ihuye na teme bari batanze kandi yuko twagerageje tukayikina twayikinye kare neza kuko bwari ubuzima turimo ndibuka umwana wanje ona igese nitangura ariko aranyirukana umugabo akwega igese engre umugabo wanje dusite muri ambwe ko cyongo mama ko nenze ko ari vya vrai ngo igese engre ngo Lionel yayambaye ngo ndibuke ko papa yarayifise yo ngo minga ni vya vrai nivyo ndiko ndagira bo twese twayikinye tubirimwo atari ivyo turiko turiga okay hagere bakora hamagara batsinze batakuvuga wariyumva gute ndiko ndajukumira ndiko ndajukumira numva yo atavuga tumara narajukumiye cyane vraiment icyambere naye nambaye neza nese byo zivugisha ko okay reka mvuge yari yambaye ibitenge n'umumbunda n'akantu ngahanye nerekana ko ari umurundi kazi ati jewe isire yawe ngapfubusa imana nukwirije ukuri nabaye nk'umurundi kazi vraiment mana oya ntonkoze sone nawe urakeneye yitisha mana nawe yo ataramukandu rero mugera aho nari niteze prix ho nayironkeye nari niteze prix kuri court-métrage numva niyemeye vya grave mbona abayaga mungu ati ndafoye ke mungu yatwaye boro zine apana urya hari uyundi umwe wakajya kari kitwa tema hajya none nize none naje nambariye ndabona barama bagenda bwati okay safini rero ndafoye stire yaje soka gute naye kuva hasi naye kurindira mwese mwasohotse kabari utaha kabari namba ndabona mu nyuma barama bagenda bati ya
wabanje kumumega nse uhamagaye ucahaguruka gute niruka twabona umuntu muri sare afite niwe atangiye gusarisha abantu bose bari batekereje ko hari abantu b'abanyecubahiro, abantu baserukiye amambasade, hariho abaserukiye maire de la ville, hariho abategetsi benshi, baza babona umugore arahagurutse fine uyisura ko ari kwisi twari turiko cyangwa ari kwisi yawe wenyine siyo nari ndimwo kubera ko urumva nari namaze kuvuga ati jewe aha ndagusohoka gute nza numva yo mana vya vrai baramvuze navuga ati bava bahindura reka niruke reka niruke batarahindura rengome nuri podium ndavuga ati oya sinshobora kuyurira ntafukanye ndagushime mana yuko yo nivyo cyatagenda uturonze urafukama ushitse imbere bavyivugire azirika kumara amata vyivugire ko n'ubundi barabibonye twarasohoye video ya Festicab niciye mbana ndafukama imbere yo kurira podium hama nyine hajya mfukamye nibutse ibintu byinshi urazi uvuge iyo uri kurasenga nyine uri vya nyavyo kurasenga wibuka ibintu byinshi Imana iba yarakurenganije warahaciye bikaguteye iteka imbere y'abantu yo hewe numva nyine ibiyemosyo vya grave yo tutarira nibuka byinshi yo mana nibuka nyine urumva ndi hahano urazi ubuzima ushobora kubamwo atari umugenzi ufise ubwira ikintu mugaryo bamagaritse imbere y'abantu n'abazungu n'abaki ngombe mvuge yo ndavuze ati wese cyangwa gusara muratanga ijambo byandi nivyo byandi turirimba nivyo urabikoze cyesa nganaritse nyene yo yararize basha nk'umubebe hariho umuntu ari muri Festicab ari yankwengeje munyo ndamumara amazi nawe nshobora guherera ngaho yambwiye ko yacaje hari inyuma kwinyegeza yari karakodeje muri staff ya Festicab caje hari inyuma caja kurira nawe yo no yari hinde hasi ndamuvuga izina caje hari mararira gukora nawe warize yo warize kubera iki caje hari cari inyuma ariko ndatwenga uzi wewe warize vugisha wararize gato vugisha kuri sekurira azi impamvu naye ndabikuza gutwara trofe naye nabikubwiye nawe uyo wowe bimbwe uri kurafyinda mugano naye je ndavuga yicwa fuko uzire ibintu ndakubwiye narakubwiye ufise filme zine ntazobora nimitwara trofe rero nagize na Snapchat kwagiye reka ndamfate kwako ravuga ubugira tsinda nifana bagira bavuge rero wagiye ndabizi ndenze umuntu urasaza ndavuga ndahirima naravuga kike narikike karira hari imbere uja kurira imbere y'abantu yo hewe nyine vyari biryoshe shanda shima Imana n'ubungyamye nikangwada mungo wangu wasante ubwo umuyiraba ugacuvuga ati kumbe vyarabaye vya vrai nyine kubera wamanitse he mu nzu muri salo ahantu nyene gumubona ku kabate ahubwo nishaka kuyitwara muri chambre kugira ngo umuryango muyibona gusa yene Imana ni nziza après ibintu byose waciyemo ukabugeze aho ugeze byarasekera ukiyumvira ko atazoshika atakintu na kimwe uzomara igihe ushaka cyangwa nubonye bwawe uzokwimara cyangwa uzomara umuryango wawe jewe kwanza kera haragira igihe nyine kubera barakunda kumvugishwa ko Imana iragukunda zo kugirira neza nkacara nyine ndije nkavuga mana basi mfe gatoya nce nzukungirira neza mugano kuri darushi mana ndarushe no kuri iyi minsi nihere nkwizera mugundi mwaya reka cyavyo cyane karabizira ukabibura kandi rero ikintu naco nkiri muto cyane nahise indoto numva shaka umuntu nyene remarquable mu gihugu mu muryango afise icamaze afise ijambo ahantu kanaka ashobora guseruka bakavuga ati naka wanaka urumva ariko maze kugira mwabirya bibazo ndavuga ati byarabaye nta kundi urumva reka nose abana bakore hama nipfire no ku maziko sinzi uko bazonaza kenshi nakunda kubwira uwo mugabo twabana ati ndagusaba kuko yari mu mizirma nabwo ati ndagusabye ninapfa uzobukoze uzonshire ko agasaraba uraze ko bameze badashaka umusaraba kandi ndabakunda bameze mana bava munyumvira nabi namusaba ati ndagusabye jewe ninapfa ndazi uko atabazaza ku maziko kuko urazi ko banyarutsa guhamba uzoshire ko agasaraba basi
numva base yuko ariyo ndoto nsigaje izokunda none numva ko ntari siyo nayo kuko wapfuye ne bagira ibyo bashaka ndabona ko indoto zanje zose zamaze gupfa none ubu mbonye ati kumbe ati ntiyaragera ko mpfa nibanze rurindiye kumbe rene imana kubona gusaba mbanze mfe oya ntavyo shaka nashaka rero uhe espoir abantu bashaka ko bari mu bihe nk'ivyo waciye warimo kera wowe ukaba ugeze aho ugeze ubu ukaba uri umumama mwiza tubona ndakuvuge n'umukobwa mwiza bien sûr umurundikazi w'ijambo ashobora kuvuga abantu bakumviriza gira ico ubwiye abantu utera intege abantu ko ndatwara abantu bashobora kuba bari kubararira nk'uyu mwanya akora ikiganiro jewe numva nababwira no kuri bareme kuko nanje hari igihe nica nkavuga ati iyo nari kumenya ko sinari kurira ya ndirimbo ya nkumva nyine kwimuri neza sinashobora kuja muri dushe samwe kubera muri dushe je niho hantu burya ndirira nyine iyo ndi muri bad mood niho ndirira naho kurira mu bantu nyine hajya mbangyohewe iyo mfise umutwaro ndirira muri dushe ndibuka narigeze kuja muri dushe saa moya mvayo saa sita uri kurarira ariko ndarira gusa urumva rero ubu hari igihe mvuga ati iyo ndabimenya vuba rero nkujya mwanya natari ko ndarira gushikana n'ijwi risarara kwera rero nababwira no kuri mwihangane mwizere imana ntayitokura umuntu usenga imana kandi uyizeye we komera gusa vuga iti ndazi yuko umunsi n'umunsi sinzi aho bizoca kandi ntiwicira inzira kuko inzira zose je nagiye nicira ntizashika inzira yose nicira yacinyongerereza amarira aho kuvuga ngo bigabanuke cyangwa bigirike ahubwo nacyo sanga ari ndiye sheke ngiye mu nyindi ni rero igihe washize ibyaho byose hasi ukavuga ati imana ndakurindiriye umunsi washatse uzobikora utabishatse nawe nta kundi uzontwara umuherezo ryiza imana nta kabuza imana twese abigira dukunda kandi burya imana ikugiriye neza erega nawe nibigiye kuri hiti ko turayivuga ati imana yarakoze ayo uriko urayivuga irajya hiti wewe rindira umwanya wawe urahari ikihari nuko imana ikeneye hiti kuri wewe niyabigukorera ntuzuhore uze ubivuge kubera hari abantu imana ikorera ikintu ukaca usanga bavuga ngo jewe donc bakavyishira ko ngo je ngo iyo ntagira uko ngo nta kintu na kimwe ufise wokora kugira ngo imana ico kintu ushaka gipase nta na kimwe uretse imana uko ibikuyumvire kavuga ati reka ndamutwenze kandi birashoboka birashoboka duhereze kutubwira rero amaproje ya canke indoto zawe zindi uretse kuza gucuruza imodoka twazumvise fani abantu baba boss bafite amamodoka mwabonye ko barangiye umuntu muri filime nawe ushaka kugera hehe ushaka gukina filime ushaka kuba umukinnyi wa filime ameze gute muri filime ndakeneye nkuko nigeze kukivuga kera bakantwenga nkitangura filime ndakeneye yuko abahindi ano turaba udusobanuye twabo n'abaze kwicara bakaraba udusobanuye twanje yego birashoboka muhindu zonda kandi ndakeneye yuko ari imipira ya twafa ndandaza ndakeneye yuko nzobona mu Burundi iri kirasirikira nko kuza Adidas za Nike apana mu Burundi kwanze kwisi yose imana ibishatse izobikora mu gitabishatse naho nta kode buganira ndatofise izobishaka parfois imana ikorera ku ndoto zacu nuko nkumva nyine umuntu arika ati nkeneye kwambara irya style nyene ti vya Adidas na Nike ko bazambare muga twafana yo mu nzu yitonge bashaka kuronka bagukura kugira bashaka gushorera impunzi madamu mushoreye mbwede mushoreye barashaka kundonga kuri Facebook Instagram na YouTube ni Fanila Vine cyangwa kuri nimero yanje ya telefone aho sindi bazabashaka kuyironka nimero ikibanza ni muri ville Galerie du Boulevard ubone hondi barashobora kuza mwumvise ko ari boss lady we wapi ego karibu cyane munshorere ego randa gushimire go Stefan shobora koze cyane nawe namvugishije ibyo ntashaka kuvuga no fiti ni abajournaliste bameze nk'abapolisi umupolisi ari usanga wireze atana kimwe namuyonze namuye Farego abantu bavuga ko ndabigukura bwo nabikura ntavyo ari kuvuga ntavyo nari kuvuga kandi uko usohoye ikintu niko uruhuka voilà Mana shimwe kubizi amen
ndakora mugira bibave nk'umuruhuke mu mitima ego vraiment reka nshimire abantu bose baravye kino kiganiro nibaza ko hari ikintu ukuyemwo njye ico nakuyemwo nawe nibaza ko hari ikintu wakuyemwo kuko parfois faut ko dukora n'ibiganiro bisiga ubuntu mu bantu bisiga espoir mu bantu umve ko hariho ikiza cyo kubaho même si ibintu bisa nk'amega biri sombre biri noir hariho umuco quelque part ahantu imbere haba bikeneye gusa ko umuntu akorera ko wa muco ahantu uri rero merci ko waduhaye umwanya wawe ukara biganiro du début à la fin wagitanga ukabugihejeje merci dushaka commentaire yawe wagihejeje dushaka commentaire yawe ko utagihejeje hari ibya bintu vyangima tumvise alors merci beaucoup Afani kandi courage beaucoup imana yakoze jamwe neza yukora uzobosira donda kushuza imodoka I receive ashuza ama na marke imodoka nzi basi turajeje bye bye je vous aime beaucoup